Gitega Entertainment TV, reka tubaramutse mwebwe muri ko muradukurikirana muciye kuri Facebook n'abariko baraca kuri YouTube. Tubahe yambu, tubahe bwakeye, tubaramutse aho muherereye hose kwisi nzima. Ni Elvis nibitanga DJ Wizzy imbere ya micro, ariko ndafise umutumire kuri uno munsi wa Saint Valentin. Tugomba tuyage ibijanye no munsi mukuru canke ibijanye nino genekerezo rya 14, mbega ko benshi tumenyereye ari tariki ihimbazwa cyane gose nga kuri no si, mbega bigenda gute, ni biki? Uno musiro turafise umutumire aza kubidufashamwe mu kiyago cacu. Ndakubwire utaragira subscribe canke sabone, nyaragasa kugira ngo ushireko, hanyuma uzokwame gukurikiranira ibiganiro bica kuri Gitega Entertainment TV. Reka ndaguha ikaze, ndamuramutse umutumire wacu ngaha natwidondora. Ndakuramukije. Ndakuramukije Elvis, ni sawa? Ni sawa, makuru yawe? Ni meza. Uraberewe, waje wambaye kabisa umwambaro wa bien. Cyakwe? Sana. Merci. Ego. Urashobora kwidondora bariko baradukurikirana batakuzi? Nitwa Nadege Nana. Nadege Nana Mugisha. Abandi mu journaliste. Menyesha makuru. Uno munsi Nana Mugisha Nadege duhuriye mu kiganiro kuri rino genekerezo rya 14. Ndazi nawe urarizi kuko ndiko ndaraba look yiwawe vraiment. Antukara akantu witeguriye pour aujourd'hui? Non. Nukuri nta kantu gahari, seulement que nubwo utaba uri mu rukundo, nibaza ko nta muntu numwe ataremwe mu rukundo, kuko kugira tuvuke habanje kuba urukundo rw'abavyeyi bacu. Kugira tukure neza abavyeyi bacu babanje kutwereka urukundo, sivyo? Rero kugira natwe tuzobeho neza, burya urukundo ruguma rugaruka. Kandi urukundo si entre y'umuhungu n'umukobwa, igitsina gore n'igitsina gabo. Urukundo ruri mu bantu bose, ruri mu bavyeyi, ruri mu bana, ruri mu ba collègue, abantu dukorana, ruri muri societe muri rusange. Urumva ata rukundo ruhari, hari ibintu byinshi bica byononekara. Turumva yuko urukundo ni rwinshi, ruri mici itandukanye. Ariko rero reka tuganire kuri uno munsi muzima. Uno munsi hari urukundo ruvugwa, mbega Saint Valentin ni iki? Turabire hamwe Saint Valentin ni iki, mbega ihimbazwa gute, abo bayihimbaza nkuko byari bikwiriye, ni ingaruka izihe ziri mu guhimbaza iyo Saint Valentin ugasanga warengeje canke. Turabire hamwe ukuntu abajene bakino gihe bavyifatamwe kuri genekerezo rya 14 iyo rigeze. Na Saint Valentin we uyizi kwiki? Saint Valentin nzi ko ari umunsi mukuru w'abantu bakundana. Abantu bakundana mugabo bafite intumbero canke bamaze gushika no kuri iyo ntumbero. Saint Valentin n'umunsi mukuru abantu babana, abantu bari muri foyer, bari mu ngo, donc umugabo n'umugore bamaze kugira urugo, bamaze kubumwe. Hama akaba ari n'umunsi mukuru w'abantu bakundana mugabo bari muri iyo nzira, bariko baraja kurondera uwo mubano, bariko baraja kubumwe. Urumva Saint Valentin si y'abana bagira inkundo zidashiye mu mategeko canke zikiri novuga inkundo zitaragera amu precoce. Nibaza ko abonye batarimo. Ariko nabo usanga ibice kwijana byinshi ni muri abo. Ni muri abo kubera ko Saint Valentin aba ugwaruka abajene bayihaye intumbero itariyo, bayihaye amazina atariyo. Ubundi uriya mupatiri Valentin bavuze yuko yagiye guhezagira mariage, sivyo? Arivyo vyatumye abantu mweranda. None wumva ko abantu batariko baraja muri mariage canke batari muri mariage, umva byukuri bari bakwiye guhimbaza uwo mweranda Valentine. Abantu bazi ko batariko baraja muri mariage, atani imigambi bafise, je nibaza ko no munsi mukuru utabaraba. Nkubu nk'akaroro ndashobora kuba ryari nariboneye umwana mwiza wa fresh, kavuga ati bana ugenda kwere bana ndamufirinze kabisa, ndamupfuriye kabisa, kaca ndamwegera, je nashima nkaca ndamutera imitoma, kaca mvuga ati je ndagukunda burya, agaca yemera. Dufate tumaranye indwi. Uno munsi rero ntuturaba. Nimba wamukunze mukaba mutaraganira iby'urukundo rwanyu, donc iby'urukundo rwanyu ni kuvuga urukundo rwanyu rufatiye kuki?
wamukunze kubera yambaye neza, wamukunze kubera azi kwisiga make-up ikamufata, wamukundiye iki cyangwa wamukunze kubera ko wifuza ko akubera umuntu w'ubuzima bwose, azokubera umuntu w'ubuzima bwose. Uwo muntu rero muzobana ubuzima bwanyu bwose, raba arakwije ibyo wowe ushaka. Ntiwamukundiye akantu kamwe, kumbure hari akantu kamwe rega kankuruye nkatuma numva ndamukunda nkaca namubwira, hanyuma halalongero nkarondera rero ivyo aho tuzoshikako. urazigaye ruvisi ko je nshobora kubona uno musi wambaye neza ipantaro nkunda canke ishati nkunda canke agapira nkunda, urabona ko hari amamarke nkaca numva ndanezerejwe n'ingene wambaye. None by'ukuri mba nezerejwe, mba ndagukunda by'ukuri. Rega ubunye ikintu kitwishe dushobora kuneza ukavuga uti urya muntu ameze uko. Umuntu uragukunda ni wa wundi uvuga uti naho atazoba yambaye kurya, naho azoba agwaye, naho isura izoba yamenaguritse, nzoguma ndamukunda. Unyibukije akantu kamwe nabonye abantu bari imbere ya padiri babaza ati none wewe uremeye kuzobana nawe mu mahigwe no mu magorwa? Uwo mutipe ariyumvira ati wapi, ati je mu mahigwe ndavyemeye, muga mu magorwa wapi. Ahora uvuze ngo isura ngo yamenaguritse ngo uzocugume mukunda. Urumva nibyo nyibukije. Urumva umuntu ibijya baja kudusinyisha haje ukavuga uti ndavye uremeye ko uzomuba hafi akomeye canke adakomeye, urumva agwaye uravyemeye ukavuga. Rero ubunye dukunda ibintu bimeze neza, sivyo umukobwa ameze neza, uwo musi yambaye neza, yaronse akazi, yagize ukumva uramukunda, ukamukundira ico kintu. Urumva yize amashure menshi uramukunda, kubera yize amashure menshi afise ivyo akora uramukunda. Umugabo akubwira ati genda ukunda urya muntu adafise ikintu na kimwe akora, sivyo? Urya muntu sinzi no bivuga yize amashure make, nukuri warabahungu n'abahungu bakeyi bogenda ku bakunzi ba Gitega Entertainment TV, muravyumva neza ko vy'ukuri ubu urukundo rero baruha yindi ntumbero, benshi barutwara mu buryo atari bwiza. Nana uno munsi ndazi amaduka menshi yararanguye amakado, ararangura amakarata, ararangura amashugwe menshi kabisa. Uno munsi benshi baraja kugura, benshi barirukanga, hari n'abaza gupfa ibintu nk'ivyo mu gihe bataza guhabwa nk'ishugwe, bataza guhabwa ikado canke ikarata, impano kanaka. Mbega muri abo bantu ni impanuro yihe wo basigira? By'ukuri uno munsi uhimbazwa mu bisata canke mu buryo butandukanye. Ni ukuvuga ko hariho nk'abantu batemera uno munsi. Uwo muntu nimba atawemera mukaba mukundana by'ukuri, urumva nta kado aza kuguha. None ibintu utemera aza kuja kugura amakado yihe kandi atavyemera? Mugo urumva bihava bitera impari canke icuka ki? Nimba by'ukuri waremeye kumukunda kandi uzi yuko uyu munsi atawemera, menya ko mutahura. Kubera gukundana no gutahurana, mutahura umenye ko uno munsi atawemera, peut-être azoguha iyo kado hanyuma. Ego hanyuma urukundo ni rwa misi yose. Rwa misi yose rega amakado ni ahantu no munsi gusa ni geste bagize kugira twibuke uwo mweranda, abantu bamuhimbaze, hama abantu bibuke biyumvire urukundo. Ahubwo umuntu yazanye no munsi ndamushimiye cyane, kuko no munsi baza gutuma abantu biyumvira kubera ikidukundana urugo rwacu. Hariho nk'abantu usanga bamaze iminsi mu rugo, bamaze nk'imyaka 3 baheruka kwitana sheri muri fiançailles. Urazi ko uno munsi ushobora kuza kubakabura bakavugana bati reka uno munsi n'umunsi mukuru bakundana hewe, reka sheri ndibutsa ko sheri karagarutse, reka ndakakubwira ndakwibutsa. Urumva n'abantu bakundana rero bari muri fiançailles, uno munsi muze kubwirana, none twebwe ko tumaze igihe ngo turi muri fiançailles, none tuzobihereramwo ryari, turiko tujahe? Urumva ko uno munsi ubakebura nk'udukado. Hari abantu batazi guhana amakado, mugo uno munsi niyaguha kado uraza gukanguka, hari umuntu aza gukanguka surprise shera ramara kado, kumbe nawe arabyiyumviye. Rero nimba ubonye bimuryoheye uno munsi kubera ko wamuhaye ikado, bize gutuma n'ikindi gihe uzomuha kado, kubera ko kado si ya Saint Valentin gusa, n'undi munsi ushobora kumuha agakado akagift ukabona akantu kamunezera uze kukamuha. Hama uwo muntu ataza guhabwa iyumvire ku mpamvu batagwaye. Swati hari gihe usanga batagwaye kubera kutamenya uyu munsi ntiyawumenye,
ntazi uno munsi ngo ni Saint Valentin canke ngo siyo swat uyu munsi ntawemera igice gihagaruka urukundo rwanyu wamukunze uzi ko uno munsi mu bantu batawemera arimwo hama icya gatatu arashobora kuba ataguhaye kubera ko ataburyo afise uno munsi none uno munsi nimba atamahera afise bica bituma uhagarika urukundo wamukunda urumva ntimuterere akajagari n'akavuyo mutahurane mu batahura abakunzi banyu mwiyumvire kuri ibyo bintu bitatu swati ntabyazi swati ntabyahimbaza swati nta mafaranga yaronse birashoboka hama ngize icyo nongera ko uno munsi uze kubera retrouvaille abashwanye kumbure bashobora kuba barashwanye bakagira ikintu rero uno munsi baze kubaka retrouvaille kugira ngo bibukanye ko nubwo bashwanye ijya mihari bari bafitaniye iveho hanyuma ijya bifu bayikureho hama babandanye kandi bizokwame bimeze uko uno munsi wa Saint Valentin hari ikinyamakuru kimwe nigeze gusoma hari ibihugu bimwe bimwe usanga Saint Valentin ihimbazwa n'abantu bakuze abantu bageze mu zabukuru ariko ubu mu gihugu iwacu turabona ko iyi Saint Valentin ihimbazwa kuva ku bana gushika ntibacagura usibye ko hari haho bavuga bati ngo bijya n'iby'abana ibiki n'ibiki oya abana ushatse kuvuga abana bosha mvuze rero abana batoyi voilà hari abana baja mu rukundo bari nko 6e primaire 5e primaire hariho abana usanga muri ico gihe noca ndavyiyumvira neza ariko ndavyiyumvira neza gusa imyaka yo nari ndayifise rero bijya bintu ni vya bindi uri muri 6e murakunda uri muri 7e 8e ugakunda uno musi mbe waruzi yuko mu mashuri amakarata ari karatembera ari menshi amakado ari menshi bwanditse ko I love bw'umutima ubwo nyene uno musi ni bwinshi cyane hanyuma nibava ku mashuri abo ni ku banyeshuri kuri kote y'abanyeshuri amasaha yigiwe kure baraza gusohoka turabire hamwe na mbega ibibanza bikunze guhimbarizwamwo iyo Saint Valentin nibiye twibaza ikibazo eske abo bana bagiye guhimbaza uwo munsi mukuru wa Saint Valentin tugarutse kuri babantu bahimbaza umunsi mukuru wa Saint Valentin ko ari abafise intumbero ya mariage canke bamaze gushika muri mariage abo bana by'ukuri basigaje iminsi ngahe bagere muri mariage umwana wa 6e kugira azoshikire mariage mu Burundi tuyemerewe ku mukobwa a 18 ku muhungu a 21 nibyo ko barashobora kugira mariage bataraheza ishuri mugabo ntibibaho imyaka ntibiba ibemereye amashuri tubanza guheza ishuri hama tukaca tugenda kugira mariage none by'ukuri nimba aciga mu wa 6 ariko aragenda ari muri ya nzira yo kuja muri mariage ari muri fiançailles nuko rero ni ya mpangiro y'urukundo uba wahaye ubwo rukundo rw'iwawe hamanana turamenyereye yuko igirevre Saint Valentin ni gihe cyo kubwirana amajambo meza amapoeme guhana impano zitandukanye sito ishugwe bana irafata inamba hariho nabandi bantu usanga bavuga bati abantu no munsi rero n'umunsi wo kungaragariza hayelma ko unkunda niburyo ubuhena na benshi bakunze kugaragariza mu rukundo abandi umwe wese arafise ingene yerekana urukundo rwiwe mugabo ikintu dukunze kubona cyane gisohoka canke kigugwa cyane canke gikorwa cyane n'ishugwe ishugwe rirafise valeur turatubona mu manza nyinshi presque nka zose par exemple kuri mariage usanga abantu bafise amashugwe ubu ku madiplome umuntu kugira kwereka ko agukunda n'ishugwe kuri aéroport bagiye gutegera inshuti n'abagenzi n'ishugwe kuri enterrement n'ishugwe urumva ko ishugwe rifise akamaro kanini mu buzima bwacu rero icambere coza numva ko ari iyo bouquet de fleurs hama peut-être indani muri mwishugwe harimwe kandi kantu ugashiramwe ibindi bintu peut-être hari abakunda kunwa ugashiramwe nka kavin hari umukunzi wawe ubuzi byakunda hari abakunda biswi nukuri ko imana agenda abantu bakunda ibisuguti kandi bakunda urakunda chocolat ndabizi hari abakunda chocolat bakunda igisuguti cya chocolat urabyumva ushiremwo hari umukunzi arashobora kuba akunda ishakoshi shiramwe agashakoshi mu mwishugwe ibintu nk'ibyo nana uno munsi harabaza kubyifatamwo ukutariko harabaza gusohokera mu bubare harabaza gusohokera mu mageto harabaza
guhereza ahandi hantu ugasanga bavyitwayemo nabi ugasanga bibazaniye ingaruka kuko turamenyereye benshi bavuga bati jero burya kugira unyereke yuko unkunda nuko turinda kuryamana ico kintu kirabaho kandi ku bantu benshi ahubwo si ku bantu benshi ubunye abajene benshi bazi ko urukundo ari ukuryamana mugana agoma ndababwira ikintu kimwe yego iyo atantumbero ufise hama ukaryamana n'umuntu umenye ko bica bigarukira ngaho ni ya deception ni kwa kundi ko kwiyumvira ngo namukundiye iki namuhereye umwanya iki kwanza nta ntumbero ntimwavuganye none muri ko mujaye ega abasha ikibazo nimba basimukundanye kugira munezerwe mubwiza ukuri ati genda gukunda kugira ngo twiryohere jewe nta ntumbero nimwe ndagufitiye nkeneye ko tuja mu ivyo ibintu twibereho nyene turyohewe tu hama bice birangira muga nimba uzi ko ari umuntu vraiment uzoshira mu mago canke mu rugo none akwabo yo kumutesha umwanya ngo ukeneye kuryamana nawe kandi mwimirije gukora ibintu Imana yahezagiye n'igihugu abantu babona none nagomba ndakubibutse ko burya abantu baraja mu rukundo bakubwira ati ndagukunda voila mukahemuka mwavyemeranije ariko mu gihe udafise target ntaho shesha zo kurondera ko ngo ashake kumenya wewe ngo uri iki ngo ukunda iki biki n'ibiki oya wewe waza twavuganye ko dukundana sawa muzobonana mutere blague bisanzwe ama rencontre n'iki ni vya bintu uzosanga vyagutwaye muri kwa kuryoherwa nyene nta ntumbero mugo umuntu agukunda afise intumbero icambere cyo arakenera kukumenya akumenye wewe urinde uri iki ukunda iki wanka iki unezerewe umererwa gute nigiki kikubabaza nigiki kikunezera ivyo ni ibintu umuntu agukunda akenera kumenya wewe ivyo rero wumvise umuntu arabikubajije uzovuga uti kabisa umuntu kwera arankunda iginyuma yacu ashaka kumenya n'abagenzi biwawe abagenzi bawe umuryango wawe bashika mu muryango ibyo ukunda gukora akagufasha akakuduza akakubwira hamwe akakwankuhaja handi akagutera akagira nimba uri umunyeshure uciga kuri kaminuza akakubwira ati wagiye ku ishure akaguha ingufu nimba mu kazi kawe nka twebwe dufise ubuzi dukora akakubwira ati vraiment uwo mwuga ndawukunda canke ndakeneye wameyore urumva n'umuntu agufasha gushika ku ndoto agufasha gushika ku bintu bizoguteza imbere voilà uno munsi rero harakunze rero guca hasohoka utuntu dufoto twinshi twerekana tuti ebana inyuma y'amezi 9 hazoba ikintu gihambaye kandi ku rugero runiniya ivyo haba habaye ikina urumva inyuma ya 9 mois jewe nzi ikintu kiza kenshi inyuma ya 9 mois abavyeyi barabizi ikibondo nawe kugira kihabe nuko haba habaye ama rapport sexuel ari non protégé voilà rero uno munsi zihava ziba ari nyinshi urumva ko ndagashize ko ngo non protégé kuko kuba abana hoho biremewe imibonano mpuzabitsina nivyo none birazwi ahubwo bitanabaye ngira zoca disambuka rero mvuze non protégé kuri abo bajene bakiri batoya bagenda mu ivyo bintu basi nimba vyabananiye mama wanje kwihangana basi nibiyumvire ku buzima none uwo mwana ugomba uvyare ugomba umuvyare kubera iki mbe urazi ko uwo mugomba mu muvyare atazomwemera rega nico kibazo gihari deja nta n'iciza gushakira arinze yemera ko usaminda utifuje kubera ko ni grossesse non désirée ntayo ubushaka niyemera yuko usaminda utifuje ntagukunda impanuro rero wobaha aho nyene impanuro nobaha nibareke abakuze babijemo hama abo nabo bari fiancé kuko urashobora gutwarira inda muri fiançailles mugabo wo kame murumva bari mu nzira barafise iyo bariko baraza nabo nyene mugabo ndazi noneho mu fiancé wawe ntashobora kukwifuriza ikibi nimba yifuza gutwara inda mutarapangira mutariyumvira ku mwana mugomba umwana araryoha mugabo yiteguriwe sha urazi consommation z'umwana he umwana akenera pampers waza mayerigenzeko umwana akenera amata akenera ubuye akenera ivyamwa none ivyo bintu vyose mwarabivuganye ko muzobirondera gute mugera ataritegura uno munsi vraiment ntuze kubabera intambamyi baze kwihangana oya nimusohoke muje kuryoherwa turasohoka turagira ama anniversaire umviriza nimundondere basi ndabereka ingene umuntu ashobora kuryoherwa hama gataha utagiye muri ivyo kandi uno munsi hariho abantu baza guherera mu cumba gusa none mu cumba uzo gusohotse
mugiye mu bindi bintu none kandi baza muco kugenda bavuga bati eba ngo no munsi twe na sheri twaryohewe yewe hewe gusohoka ahantu kuja ahantu nyene sivyo ahantu hari akajardin nk'aha twicaye basi nimba Hari utwo tuyoba mu nimba mwagiye muri chambre none je sinzi none umuyaga wo muri chambre hajya hanyumeze neza gose gusumba uwo ngaha irahaba hari ventilateur oya climatiseur mwicara ahantu hari umuyaga muganire kandi mu ivyo biganiro vyara iyo ruriko ruraja ubwo rukundo vraiment mushake mu ruhagarike voilà ntaco rumaze ni muba abajama nuko rero bibera abagenzi bisanzwe ntimwendane ngo muriko murakundana mukundana ibihe ni ukuri muriko murabeshana uno munsi turiko tuganira ku kintu kijanye na Saint Valentin Nana uno munsi nibaze yuko uza kubera umunsi mwiza ku bantu benshi batandukanye uza kubera ama surprise kuri bamwe ariko kandi tugasaba baze kwirinda ntibagende ntibatwara urukundo rwabo mu nzira mbi mu nzira ziteshanya mu kaga Nana uno munsi turabona ko turavye n'ingene bambara mbe couleur du jour uno munsi ni gute ivy'ama couleur du jour nta sindabimenyereye cane mugabo ico nzi co je nakuze numva umunsi mukuru w'abakundana le 14 février umunsi mukuru w'abakundana bambara impuzu ya noir canke rouge noir canke rero rouge jewe bica binja mu mutwe nk'uko si ukuvuga ngo ndabizi cane ngo ivyo bambara rero ca mvuga ati je ndi umuntu wa mbere ndi umuntu nkunda ibintu vyinshi ndakunda fashion rero mu gukunda fashion uramenya n'impuzu ziba zigezweho uwo munsi rero sinambaye rouge kubera ngo nkunda ngo Saint Valentin kubera ari kuri Saint Valentin nambaye impuzu kubera ko nkunda fashion iyo rero ukunda fashion kandi wajanishije n'umunsi umenya umunsi ugezweho n'ibintu bigezweho voilà wambaye n'uduhereni twiza bro cyane uri umunyakaranga gose urumva n'akantu gahesha icyubahiro igihugu cacu turabe gutya ingoma Burundi ego vraiment umunyakaranga ndakunda iyo bavuze fashion urumva nk'ibintu bijanye n'akaranga urumva nk'ibintu bijanye nk'ibinye n'ibintu nk'aka nambaye ku kuboko n'akantu nakaranga kubera bikorwa antwi ni impano wahawe n'umusheri narayihaye je impano nyinshi ndaziha je ndiha amakado kubera ndaronka umuntu aziha peut-être nimba hari je ibintu byinshi nambara ndavyiha hama nimba hari umuntu ariko aradukurikira ashaka guha ikado Nana ndakunda ikado cane muga sinfise amahirwe yo kuzihabwa vraiment azome kuko nanje ndakunda gutanga nzoca ndamuha kandi gutanga bizana umugisha gusumba guhabwa ndakwemerera akantu merci ndazaguha akantu bro azome vraiment ugira nanje ndo nk'umuntu amutuntu kuko twinshi ndatwigurira ndakakwemereye vraiment ko ego hama tuheraheza ikiganiro cacu Nana muri make uno munsi abariko baradukurikirana canke ariko barakurikirana ikiganiro uno munsi bibereye ko abari mu rukundo bitwara gute mu ncamake turangiza ikiganiro abari mu rukundo ingene bokwitwara neza kubera ko urukundo ruryoshe mu gihe abantu babiri ubwa mbere bavugana kandi bakavugana ukuri rero niba bagerageze bavugana ukuri nimba jewe nabonye umuntu nkamukunda cane cane abahungu nibo babona bagakunda baratubona twebwe abakobwa bakadukunda wowe muhungu uri kuranyumviriza nimba wabonye umukobwa ukamukunda ujya ariko arakumviriza ego n'umukamera bariko avyumviriza kuko n'umuhungu nimba wabonye umukobwa ukamukunda genda umwegere umubwire ko wamukunda mugabo umubwize ukuri kw'ivyo wipfuza kuko wowe watubwiye ko ushobora kubona umudemu ukabona ingene yambaye ukamukunda akagukurura ego nimba yagukuruye gusa bisanzwe bitari mu rukundo rwawe mubwire mubere honnête basha twige kuba honnête tuvuge amarangamutima tuvuge ibintu bidudubiza mu mutima wacu sivyo umubwire uti nagukunze mugabo mfise limite ngarukiriza aha sivyo nimba rero ashobora kwemera ayo marimite akavuga ati ndavyemeye bon nimba avuga ati no nimba ari umukobwa yiha valeur avuga ati no je sivyo nagenewe nkeneye umufasha wo mu buzima kuko umviriza kugira abana bacu bazogira urukundo nuko bazogira urukundo twabahaye rero ni waguma usesagura urukundo rwawe hazogera igihe ubutakirufise ni waba utakirufise urukundo wa mwana uzomuraga urukundo uruwo ni atari akabazo k'amatsiko Nana uracafise urukundo akabazo k'amatsiko
inyishu nayibonye hanyuma inyishu bayironse wize wamise kamubwira ngo nta rukundo mfise mugabo abantu niko nama ndakubwiye kenshi warakunze kubibwira kenshi by'abantu banzi barazi ko nkifise urukundo kubera ko ndi umu emotionere cyane rero nibaza ko nta muntu w'umu emotionere ashobora kuba atagira urukundo nakuntu nakubwira yuko atarukundo gifise kandi nzi ko nkunda oya rigize ya kabiri ubimbwira nuko rero ariko baradukurikirana hari ikintu wavuze nca nibuka kare ndiko ndaza ngaha vraiment je nabonye umuntu uwo twari kumwe na cenda mubwira ati ujya muntu we ijya mero yiwe mani irakurura barabakurura nyene ivyo byo gukururana rero cyashize ko nca ndahindukira muca mukururana sans objectif nahindukiye vraiment nyuma ndavuga ati mukururana uko nyene yego byumvikana rero hari benshi rero bavyinjiramwe uko nyene puf puf kubera iyo mero amuronse umwanya oya vraiment nimugire ikintu mushaka mu buzima gira ico mwipfuza umuntu agira ikintu yifuza mu buzima kandi kimeze neza uvuga uti nkeneye umutipe asenga hama agira yambara neza ari chic quand même kuko nyene uravyumva hama akora kuko apana kuvuga ngo afise ngo amafaranga menshi hewe amahera arahera kuko amahera arahera mugaye yari umukozi ni yaheze ataja kurondera afise esprit yo gukora bien sûr nana ndagushimire cyane urakoze cyane twakoranye neza ikiganiro kumbure kaba kagohe kubakundana baza guhimbaza uno munsi baza kugira icyo bashitseko bigashika hagiye satani nawe n'undi muntu bigashika hariya ntimuze kugendayo gose ari abana b'abakobwa baza guhendwa ngo kugira rero tubibone neza ko bimeze uku tugire kujya kuntu oya ariko abo nabo babahenda kubera iki abo ntazoba ari urukundo ahubwo uno munsi wari umunsi wo kuyaga muhuza mupanga imigambi sivyo ganana komsa urukundo ruce rubandanya muzobaho gute muzoshika kuki hanyuma nivyashika mukabonana izo mpano mukazihana mukomereza aho nyene izo mpano zizokwameho ajya amajambo aryoshe muza kuyaga azokwameho komsa urukundo rwanyu ruzobe urufise inguvu cyane gose ndagushimire cyane nana ndagushimire wakoze cyane kwitabira kino kiganiro wakoze nawe ndabashimire cyane mwebwe mwariko muradukurikirana kuri Gitega Entertainment TV ndakubwire yuko ugumane natwe ibiganiro bigumako umwanya ku mwanya udukurikirane kuri Facebook utaragira sabone simbira kuri channel ya YouTube wandike Gitega Entertainment TV hanyuma uturonke wanditse Gitega ucushirako ENT hama TV ucutubona neza cyane dukorera hehe ni ngaha mu gisagara ca Gitega ndakubwira ati gumana natwe ciao ciao